urabona ukuntu nabaye anariko ndateka ibitumbura n'unamye kafu Haleluya. Amen. Haleluya shengero ry'Imana. Jewe ndanezerewe cyane maze iminsi mbona ibintu bishasha. Jewe mw'iyi minsi Imana yarangije ingwara nari ngwaye imyaka 25. Jewe nari ngwaye iyo ngwara nari narayanduye ahantu babwira yuko ngo ari mwonga. Nukuri iyo ngwara yari induhije cyane gushikaho abantu baba turyamanye nababwira ko imvura irikira kutarikiraho. Nababwira ati jewe kuba numva imvura irikiraho ati nta mvura tubona. Nukuri iyo ngwara yantwaye amafaranga menshi kuva nayanduye mfise imyaka 8 ufise imyaka 33. Kuva ninjire ngaha umutima wanje nta kindi kintu numva sengera atari iyo ngwara. Burya iyo ngwara nukuri yakize. Jewe nari aha numbona nukuri nakize ubu mu matwi numva neza iyo ngwara byari ibintu bima bisuma gushika bambwira yuko kugira nzokire abapfumu bambwira ngo uzogenda ahantu wigeze koga mwibenga utahamenye nitwokuvura n'ibikunda. Mama aravuga ati ntabwo rero tumureka kwede barambwira ati nagende basagura inkofero iyo nkofero ngo karusana ngo yabaye bazocakiya iyo nkofero sinayiguze baranya ndobera bigumukonyere bigumaho ivy'abapfumu. Jewe nukuri Imana yangire neza yankijije ubu mw'iyi minsi yanyeretse ibintu bikomeye cyane numva n'umubabaro mwinshi. Imana yankuye ahantu iranzana ahantu mu rushengero. Ubwo rushengero usanga abantu bambaye impuzu zera gusa arabaririmbye gusa bari baguma baririmba. Oya mvuge Imana gashikije gusa. Nkiri maze kubita mvuge ingene wakize. Jewe nukuri nakiriye ngaha ubu nukuri ndashima ndakomeye. Ubu gutwi kurumva neza. Urumva neza hari iminsi naguma numvise bisuma ngize gutya nkora gukuri gutwi kinomo kingana mu. Hari mu ndwi iheze turi mu masengesho. Mu ndwi duheje amasengesho nukuri Imana yangire neza yangire. Dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Imana nari yagiye ati jewe ni wankiza nzogura intebe mu ishengero nukuri naje ndazizanye. Imana ishimwe amashi ku mwami Yesu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndashaka gushimira Imana ingene yanyongeye iminsi yo kubaho. Twari turi mu masengesho y'umunsi wa gatanu sinibuka itariki mbwazi nk'indwi zitatu. Naraje gusenga mugabo naje nacerewe. Nk'uko pasiteri yavuze yuko iyo tuje ducerewe usanga abadayimoni bicaye ku ntebe. Nibaza ko ibyo byanshikiye. Kuko bashitse muri iyo ntebe sinigeze ndonka amahoro. Naciye ntangura kumva ibintu mega bitunga biva mu nda, ntangura kugomba kuvunisa, ngomba maciragwa. Mugabo nta n'ukwiyumvira basi mfume nibuka n'abadayimoni bariko barantera. Yesu ashimwe cyane. Mu nyuma rero ntangura ntabona. Ngerageza kuguma nkano amaso kugira ngo mbone mugabiranga. Byatevye sinamenye byagenze. Nasubiye kwikangura ngeze ndi muri hopitali Intahe mu amaserumu. Jewe rero sinovuga ngo byagenze gutya mugahisho zishosho. Icyaha cyo nari nagikoze kuko naje nacerewe. Kubera ijambo riri muri Yesaya 49:16 ngo nishushanyije inzitiro zawe mu kiganza canje nagushushanije mu biganza byanje inzitiro zawe inzitiro zawe zanyuze kw'amaso. Urumva rero uhoraho yankumije kw'amaso kandi hariho n'indi bivuga ngo nawe ubona umushobozi w'inguza uzokwishukura mu kuboko. Ndashimira Imana ko yanyongeye iminsi yo kubaho. Yesu ashimwe cyane. Amen. Dukomera amashi umwami Yesu. Ukweli Imana yamugiriye neza cyane. Bari bahebuye mugabi y'abantu bahebuye ni Imana ikitamurira gukora. Yesu ashimwe. Ndashimiye Imana yankijije ugutwi bivuye kuri kakunyu umwongere yaduha. Kwa muganga bari bambwiye yuko nzorinda kuja ku muganga w'amatwi. Burya cafata kakunyu ndagatoba cashira mu gutwi kuvanya munsi ndagashizemo habonetse igitangaza zindasubira kumva ikintu na kimwe mu gutwi. Hashimira Imana yanangijije iryinyo ikandinda n'isanganya ku wa gatandatu ihabwa icubahiro. Nimuze muragira umwuga wo gushira umunyu mu matwi n'abantu b'Imana. Oya reka oya nanje
ntugatinye umunyu mu gutwi oya nimuzosubire naho yakize nimubibandanye oya nukuri kose ariko ibintu bidashoboka Bana yanjye ni hamwe Yesu yatoba ivu akabishyira mu maso bibaye kimwe n'ukuri kose amen Imana ishimwe cyane. amen Nabanje shengero ry'Imana twifuriza iherezo ryiza. kurikirana Twifurije iherezo ryiza. Ko mwaje ngaha ndazi mwaje mwese mwaje guhiga iherezo ryiza. Rero naho nasengera ngaha muri repentance. Hanyuma ndagisanganya ndamara iminsi bitari mike mu bitaro maze umwaka ndabona yuko namerewe nabi nuka naraboze ndiyumvira ati none kamana jewe ikintu noba naragukoreye wowe ushobora kwibuka uhagarare ko kuri kimwe kugira unkize. Haraza abapasiteri barenga 4 baransengera biranga Imana ica iranyibutsa ahantu nahora nkuburaho ahantu twasengera mu cyumba cyari ngaho cyanibuka yuko ari ngaho muri repentance. Icyo gihe hari umwarimu yitwa Pascal unabonye hari Olivier. Hanyuma rero niko guca ntora telefone umukozi w'Imana kugira numve yuko yabakiri ngaha mu Burundi. Hanyuma numva aracanye ngaha mu Burundi mugabo nkiyumvira ukuntu nzomanuka kununuka imodoka nzuriramwo ukuntu ngumamira kandabere yarankore igikorwa umwungere w'Imana afise amavuta atagira uko angana ahubwo n'umubanze mu muntera amashi. Hanyuma bibiri yongera ndagaruka ndamutelefona yongera ndagaruka kumuraba garutse kumuraba abona uko nabaye anayiko ndateka ibitumbura nunamye kafuka ama nunamyeyo amavuta ataraguritse arenga isafuriya acaragwa. Hanyuma aguye mu makara urubeya rucaraduga n'umupira nayo nambaye kwa muganga babagomorore nabira amazi ibintu bya Jone umukozi w'Imana amaze kumushikira aransengera amajambo yanyatuye ko arambera amajambo y'ikimazi. Hanyuma nkongera nkashimira n'ishengero rya repentance ndi mu kuva mu bitaro baragize icyo bakora bararaga ukuntu nashobora kuva mu bitaro. Hanyuma ibintu byose ndakwandamira mu gwakiriza ari kawa nakwakirije. Ubu rero ikintu nagomba gushimira umubyeyi wanje nongere papa wanje ndabizi navyemeye ikintu rero nagomba gusaba icyo usaba icyo ushaka gusaba jewe jewe umugore wanje naciye ntanga ikawa. Izo kawa nabura muri 230. Hanyuma izo kawa ndazikanze nk'ingwati baguma bazamura umugore wanje umuntu kumvikana ngabo hejuru yaho kubera atayumvise tuguma dushaka gucana. Ivyo ni nahe wewe urabinzanira ndakwereka ivyo akona akabazo gatoyi gucanamo jewe iryo misengesha abo n'abazimu bagomba kubahukanisha abo turabasekeza n'amasengesho. Haleluya. Nanjye ndashimira Imana ibitangaza yankoreye. Imana yarantabaye. Uwo mwana mubona ngaha angira abakozi Imana baramuzi cyane. Ngene namuzanye ku tariki 19 ku tariki 17 badutelefone saa 9 z'ijoro n'iminota 10 batumwana karabaye turi ni Bujumbura ari ruguru. Hanyuma abana turababwira tuti nimumujane ku rusengero. Baramujana ku rusengero ararayo rigwa biranga. Mugabo umunsi wa Mungu umudamu acavuga tigende mumanukana. Ndamuzanye yari kumusazi yaranja amenyo yaranabura yarabona umuntu afise nk'icupa y'igera akakitumura ati ngomba sinzi uko yabivuga byari byatego. Mugabo ndashimira Imana yaje mufasha wanje acambira ati umuzanye ku rusengero yantegereye ya ku permanence twapakurwa mu teruro umufuko wa makara
duterutishira mu bajaji umwana yarakoma induru yarasha mu mubiri yaguma ko induru aguma yaka rero nshimira Imana ngaha ko nabonye umuvyeyi yarankurikiranye arakurikirana n'umwana n'abakozi b'Imana bandi ngaha baramusengera umwana naramuhetse inshuro ndamuguru haje ndamujana mu yenzi mu rugumera ari mu mugongo abantu bakaraba deho mugaba hetse umwana ye bagatwenga mugo jewe nari inzi cyaco nta nakimwe rero nababwira umwana ntiyahonyera hasi umwana ntiyituma niyaje kumanda mukuru umwana ntiyicara yaguma aryamye ko minduru ubu nguyu aragenda niwo murabe banyandika ibitaro turagurana amahera n'uwo tuvukana rimwe n'amahera 5 banyandika guca kumubaga ngo pasira avuga ntazobaga umwana azoga Imana izomukiza ndabibona yuko ari bitero wa mukozi w'Imana ari ngaha yari yavuye Tanzania ujya Imana yamuciye mwabona ndamuteruye ndi hagati mw'ishengero bari umuntu ari afise umwana abantu bararaba ati byose n'uyu ndamujana nicara kuri karotare baramfasha baramusengera rero ndashimira Imana yuko yamukijije Imana yaramukijije kabisa n'agasigaye yumva yuko kababara nizeye Imana yakize kandi njye nishimira Imana umukozi w'Imana yarasengeye ntabisabomba maze imyaka 33 mpanze ndamuru mu buyenzi mugasenge mfise amabati 5 asenge inyuma y'amezi 3 nari ndose amabati 30 ubu rero narubatse ndibaza nize yuko nzohava njiwaje vuba cyose dukomera amashyi namwe Yesu uyu mwana ni muzuka abakoze n'abana baramuzi twari yarababaje unamuravye amarira yarakoroka umurava yarafise ububabare uburibwe ubushuhe buteye ubwoba bamushikanye kwa muganga n'abaganga bakomye induru bamuzanye numva amarira umenga ntiyatanguye gukora kuravye ububabare yarafise igice cyose ku magara mu nda amaguru yarimwo umuriro yarimwo ububabare buteye ubwoba tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu Imana irahari umuganga acamushira kuri operasiyo ako kanya barabura amahera Yesu ni mwiza cyane haleluya haleluya baca bamuzana hano ndavuga ati reka dusenge uyu azokira ntazopfa mu izina rya Yesu Imana irahari cyane ntayihari Imana irakora cyane nikora ndanezerewe Imana cyane Yesu nashimwe jewe kumusi hari mukwitwe n'abanaje ngaha misi sanzwe Jesse nigira senga dimanche mu gatondo n'ubuntu Imana yangiriye naraje mukwitwe ndazana igitendo cy'amazi aragisengera umukozi w'Imana ndagidugana muhira hari ikintu duteye mu bati twigira tuburya mama arambwira ati rega mwana wanjye tugera dupfe n'inzara ndamubwira ati ntacyo muzoba ko ahisemo inzira y'agakiza intambara zirimo ni nyinshi ayo mazi ndajyana ndayimpizagira mu nzu ndajyana no mu ndimiro ndayashiramo ndavuga ati mugire ukwizera ibintu bigiye kugenda neza niho nicaye nganga imitwe yo gushima muga satani ntiyicaye ikagoma ingwanya ntuhaguruke kavuga ati ndaguze Imana yamareye ibitangaza ayo mazi yarakoze mu ndimiro ubu barasarura neza nabo bajyamo bakaguma bumva ibintu babirurira ku birera ivyo navyo mama ivyo byurira mu nzu byo birapfuyeho byaraheze Imana ishimwe rero dukomera amashi umwami wacu Yesu aho batasarura barasoroma kubera gusenga Imana tuduze icumara cy'umwami Yesu hari umuntu yibuka uyu muhungu hari umuntu yibuka abasenzi murabibuka uyu muntu yarakomeye umusazi yiruka yaradukubitiye ahantu yarakubita ubutebetebe yarakubita amashiti nimubyibutse ariko reka abo umuhungu gisigara igisore cyiza cyane ariko abadayimoni baratsinzwe gusenga guhindura ibintu haleluya gusenga ni kwiza guhindura ibintu
Haleluya. Haleluya. Manishe. Manje narashoboye guterwa n'abadayimoni mu ngwara ngira ngo nta ngwara n'imwe hari ku isi kiretse sida na diyabete baba batamvuye kabisa. Naragiye kwa muganga nabanje kumva mbabara mu nda ngaha anye ndababara cyane ndagenda kwa muganga barabura ingwara ngwaye biraduga rero biragera ngaha mu mutima umutima imaze kugera mu mutima birandukira no ngaha anye amudikiriza babikavuze kugira ngo amudikiriza ndagenda kwa muganga bacambira ngo ngwaya amahara ingwara bitigitiro ndamira imiti ndayimira amezi 6 arahera hari mu kwa gatandatu. Rero hari hageze ko fatwa neza na neza rero nzingo rero ngo ndiko ndamira imiti ngo yaheze umutima aho rero nawo nturafatwa mutere hamwe n'igikiriza kiduga kigihugu umutima yambaye gutya ishati umutima uri kurakubita ishati yaduga gutyo gibona hamwe ishati gumigira gutya reka aho rero naho ntihari bwaboneke n'ishano naho munda mu ndimbereye n'ibinga no kubunye aho ntihari bwaboneke vuga icyo yagatanga mu buwambitse rero maze naravyimbinda ndavyimba cyane ngiye kwa muganga baramugwarwaye ariko naraje ngaha mu mwaka uheze barasengera urakira uyu mwaka uyunye nje ngaha anye niho rero byari byanse niho byarangiye rero byagenze neza ubonye nakize meze neza n'ukuri gatundu ni sawa mu gituntu ngaha byarurutse rero hajya niho byagiriye ibice byari umutima ubutera neza nta gikiriza ntabwo gitera kumwe kwa haragitera. Haleluya. Amen. Rero hanyuma y'ibyo naho narazanye gutwara mwene wacu by'ukuri nawe abazimu bari bateye umuryango wose ku buryo nta muntu n'umwe yari gusigara ngaha mu isi mu muryango w'iwanje wose uhereye kuri mukuru wanje gushika kuri mutoyi gusa abakobwa bo nyene nibo bakomeye bintu ngo bakomeye nyene wacu ahari hanze baramuhiga basuma ariko aranyonga imodoka arayitusha bariko baramwiruka kinyuma arayitusha aho ndavyiruka barabingogera bameze neza umugore we yari no mu Burundi yaramujanye kubera yaramurasaka senga yaramusengeye kabisa ndaza basaze abazimu amara y'imyaka 4 atakinararuka kananyonga imodoka irapfa barayicandagura yose aragura iyindi ubu rero imodoka abaranye imodoka warakomeye kandi abo bavuga ati muko umunana azoza kabisa genzomuzana kandi ubundi mwene wacu nyene nawe nyene yarahingutse kubera yari yasaze kwaguma dushwana aranyaga ibintu byose ngira ngo sinzi ndasenga kuko namukuza reka zora muzehe ubaraga ubo turarayaga tuje kabisa kandi avuga ati imana ishimwe n'ukuri. Haleluya. Nashimiye kubyigwa no kuri imana igihe ikora n'ukuri n'ibindi ndabizi zobinkora kabisa ukabaza aho bashitse nta bagusigira impuzu wambaye nta kintu nakiye bagusigira abazimu barapfuye dukorera amashumami Yesu senga ujyane muzuka ujyane muzuka kwera ujyane muzuka mu bari barapfuye ujyane nawe ni muzuka mami shemu jana nahita dushimira Imana ku munsi wa kabiri w'icyanza muri repetition kwa gatatu nafashwe n'ibere rirambimbana mw'ijoro riranja rirakakama hamwe numva naje ubwenge bunjanye bakeye mu gitondo ntashaka no gutambuka bidakunda ko ntambuka umubiri wose nca ndajanjagurika wese no kuvuga ko n'umukugenda nako kugenda nicaye ariko Imana yarakukijije kweri umunyu warabinkoreye ndakandisha byaratimbutse ntashimira n'Imana ku munsi w'ishurwe Imana yaranyishyuye umutwaro nari mfise igihe kirekire. Amen. Dukomera amashi umwana wacu Yesu Kristo. Ari abantu batabawe n'Imana yasizeho repentance wa mugabo ngo we repentance baje hageze. Yesu nashimye. Amen. Shimye Imana ko yansubije ubugingo bwari bwamvuyemo. Nari namaze kurwara nabaye nabi umubiri wose mu nda byari byononekaye
ariko Imana isubiza kuba muzima ntihabwa icubahiro. Kandi ishimiye umuvyeyi wacu yaraririye Imana kandi amarira yiwe yarashitse mu ijuru, Imana iratabara. Shimiye umuntu wese yaririye Imana hanyuma ndava mu rupfu nari namaze kurugeramo. Imana ibampezagirira ibirengeye ivyo izoduha iherezo ryiza. Amen. Abatima aho bari bagusize nawe uhabashira bakubite mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Nadirahinde gushima Imana. Itariki 25 z'ukwicumi na rimwe muri 2017 nari muri bloke nagiye kubaruka umwana wanje wa mbere. Itariki 9 z'ukwezi kw'indwi kwa 2020 naho nyene nari muri bloke ngiye kubaruka umwana wanje agira kabiri. Ico nshima Imana nuko namava yo ndi muzima n'abana banje bose, kandi nyuma y'indwi mba nkomeye atangwaye nimwe mba mfise haba habo. Amen. Amashi meshi ku mwami wacu Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Hallelujah, shengera k'Imana. Amen. Hagazinga hanshimira Imana kugende yakijije umutange wanjye mahora zanga hacumbagira. Yagwaye yaje gusengera nga bampamagara yuko yagiye muri komanda musanga muri hôpital militaire adashobora kuvuga. Baramusengeye barabona yuko bikwiye kwaja kwa muganga. Ashitseyo turabona neza ko yapfuye twihebuye twarize twasubiye. Haba umukobwa ntuze muhira w'inshuti acaraza mbwira iyo turi kuririra twabise twese n'abaganga bari basohotse bavuze ko yabakabaye bazamushyize ko akantu kw'ibintu bati nimurindire. Twese twasohotse aca mbwira ati mama Shadoro nta kagatambara basengera mu gikorane uba yitwaje mu ishakoshi. Hego ndagafise none we ntibakubwiye yuko bazokurambika ku bagwaye bagakira. Aca rirukanga tugenda tukamurambikako haciye iminota 2 yaciye ahembuka. Ahembutse haciye akanya ijambo umuganga yamubajije ati yitwa nde wewe? Ijambo yamubariye yamubwiye ati ndi umwana w'Imana. Araguma amubaza ibibazo acamubwira ati kimwe gusa nimube hamwe musengere hamwe. Hari n'ijambo yasobe kuvuga hacana akanya yaciye kumubandanya ati nimwe musenga muri hamwe. Ndashima Imana rero yuko yamurokoye ikamwongera iminsi. Ndashimira Imana abantu bamubaye ngahe hafi. Naciye numva nezerewe cyane kuko uwo yamwitayeho yari umuntu natumiye w'umubanyi yari yicaye inyuma yiwe. Ndavuga nti Imana warakoze ko namutumiye kuko iyo atahaba hari naho byari kugenda ukuri yari yicaye inyuma yiwe. Ibyo byose ndabishimira Imana. Abantu bari ngaho muze muratumira abantu gusenga, hari naho uwo watumiye ari wazokubera ikimasi cyangwa azogutambutsa. Imana nibaheza. Amen. Igira kabiri twaraye tuvuye mu bitaro, muhiri wacu harabaye icyago turaterwa n'umuriro. Umuriro uraturira mu bikoni ibibandahori ibintu byose birasha, hasigaye inzu gusa nkuru. Ariko icyo nshimira Imana nuko ababanyi batubaye hafi. Hari naho Imana yashatse kudukura muri nyakatsi dushire mu mabati, baritanze uko bikwiye. Ibyo ndabishimira Imana. Imana nihere gucura. Amen. Amashi ku mwami Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Nashimye Imana ko ubonye munezero wa Alice. Imana yamugiriye neza kuba yavuye aho yarari mu bitaro akaba ari muzima. Imana nishimye. Amen. Dukomere amashi ku mwami Yesu. Amen. Kimagaritse ngaha umunezero mwishimye. Watumye n'ubusarabusara. Yego. Umuhanuzi yatwigisha yampanuye ko ndumva ko mvuye hano nari nica ahandi nta kumuriro, ariko ijambo yavuze yanyubatse tutari umuntu ngaha. Imana ikuye ahantu bari bamugaraniye winasanze ari jewe kabisa. Ikindi kinyoye mpagutse nitangiye mwene data, ari mwene data nazanye ejo tuma mpagaze ngaha ujya ndabona ko Imana iri kiramura kwigisuzuguro nahorana. Iyo babatwaye basigaye bandonera aho ndi hose, anga ati ingutware bene wanyu aho bagiye. Afite mwene wacu hajya namuzanye adashobora kugenda ejo, bansanze ku gatanu nkuriye
ngonya gutwara mwene wanjye iyo wagiye ntabwo ati none ngiye ko ndi ku kazi ndamutwara gute ngo nuhati uko nyine ugende ngaraba umwene wacu arama n'imodoka turaza bukebuke barashitse ngaha kozi w'Imana Egide turabonana ko naje namutelefone aramusengera ati none ko mwongerera ko mbana we tubonane ibiremeze ko ati ko namusengeye n'ugende yagira ukwizera araki kujya dutaje abona uko yaje atariko yasubiye tugiye n'amatari kuze kumbabarira nuze ko mwagatambi na zira bawangu Imana iraza kuzira gukiza bukebuke nshitse ku kazi abandi baraza gushaka aha musengera ni sawa uwo muntu wajyana ngo yagarutse agacumbagiye atirindira nabo n'umwijoro muraza kubibona mu gatondo ntabwo singaca kumuraba agatiko mwijoro ni wanyweye inzoga ramba ati nuko ni nanyweye akagita Imana yabicubaye ati ahubwo rero dusubire aha turaza kuki none rero ntabwo mashima Imana cyane niko ndasenga Imana yankoreye ibitangaza kandi ntiyabikoreye ari iwanjye aho tuvukana hari umumama ari mu Ngagara twabanye kera sinzi ko yagomba kunsezera imashi iherutse yarantumye ko atuma umuntu ngo muze mundondere wa muntu ngo nakunda cyane bangaza kuri ngo muze mumundabire ngazoze kundaba imashi isohotse nagiyeyo sanga umumama ntava mu ntebe bamusunika mu gakinga turatera inkuru mugabo akambira mushanga ndazi ko ufite imyaka 12 ugeze gaje imyaka 20 urumva kuzumu turasenye nawe n'umuntu azana mu gatorika kuko mutima kandi agatwika bakunda gutekera ndavuga cyangwa aragende ndacyapira cyangwa gufina ku mutima ngira nabivuge ndamubwira ukuntu nabaye mu ngorane ahubwo niwe yasengeye ndabatima nanjye namba Imana sengare pantaza izi kwakose muri aka gatinga tuzosubire guhura nawe wigende batakuteruka uyu munsi niko nasenga hayi nafashijwe numva umuriro wafashe mu maguru numva ibinya birafashe ndakatima wari wamukecuru ngira ugiye neza sijewe yafatwa biranga ko mpagarara cyane cyagufi yapfuka mwana bazima mutima urabakije ngiye tinujya wazanye imbere yawe arakiza ndabona uyu mwene data aragurutse ndamuje arambira mbena yamone nayo ndora ngo ndagiye hajya none nako mashimira Imana yayikomera amashi shimira Imana umuntu atajya kwizera nawe nyine akashimira nawe gusa byanze ko kwigumiza nawe yahagurutse nahaguruke turabe haguruka wawe udatahaguruka no kuri kose ntavuga turabe nibitakaza no kuri kose urumva wakize ari ibikikuboshe bito bikeye ariko urumva ko ari ikintu cyakoretse ni igitangaza gikomeye cyane dukomera amashyi Imana Yesu haleluya haleluya shengere k'Imana jewe ndafise umunezero cyane aha mumbona ndumva gose ndininga mwe muri mu kirere jewe Imana yanteye iteka cyane jewe aha mubona jewe narutse ndumwana mutoyi tujya ku bapfumu twirukanga jewe nari ngwaye ingwara iyo ngwara yarakize iyo ngwara n'ukuri jewe nagiye ku bapfumu benshi kuva ndumwana muto afite imyaka 8 iyo ngwara yari yaramfashe bambwira yuko iyo ngwara nayanduye ahantu ngo mu mwonga agiye koga iyo ngwara barambwira ndaje ku bapfumu benshi batandukanye baravuga ati ntuzosubira kuwe ntuzosubira gusubira agaruka amafaranga arahera niruka kwerebekeye ibisigati mu gihamagara ndondera amafaranga yo kuja ku bapfumu nukuri iyo ngwara jewe aha mumbona barambwira yuko kugira nzokire ari uko nzogenda nkamenya aho hantu noze bitazofakiza nukuri mama araheba kunyana kwa bapfumu na parabihebe ubu jewe kuva ninjiye nka mwishengero haciye umwaka n'amezi 8 burya jewe kuva mbatijwe naguma shise ku mutima ati jewe n'ukuri no kuvuze ibintu bikiza pastor yageze kubimubwira arazengera navuga ati ni mu gutwi nguma numva ibintu biguma bisuma narisigaye imeze nk'uko umengo narabyibagiye urumva ko baziye Kenya imyaka 33 navyandwe imyaka 8 bikize mu kwezi muri amasengesho indwi tugize kuri wa mukozi w'Imana yari ngaha
bavuze ati umuntu yoza nk'aya masengesho cyane maze bisi zandika amasengesho hasi numva yumvise amasengesho cyane umusozi arisonzesha none Imana yangiriye neza ubu mu gutwi nta kintu na kimwe gisuma natumvise umuntu apana n'abantu babwira ati nzomba bararukumva nde gushira Intahe ngaha sisi ikintu nemereye Imana kandi icyo kintu ni ukukirondera mpaka ndagitange unkijije ukugutwi nukuri shengero y'Imana numva afise umunezero udasanzwe ubavuma amafaranga batwaye ndumva uhoraho mwijuru ko yankijije ndumva ko afise amahoro amatwi n'ukuri. Amen. Amashi kumana wacu nigitanganga bikomeye cyane. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndanezerewe cyane ko Rendi baratekerezanya batubwira ngo umubyeyi wacu ngo yapfuye. Baratutangariza neza kuri telefone ngo kabaye ngo naho ngo mwigira abakristo ngo turaza kuraba ibyo muba mwigira ayo masengero mwagiyemo ngo tuyaturabe ngo ibyo mukora. Mama nanjye ndababwira ati Imana mpamagara mama ntaza gupfa atakiri umwami Yesu neza. Ati nibishoboka nanjye ngira nje ku mavi senga Imana yanjye. Ati Imana twakorera n'ivyo dutetereza. Mama yari umuntu ntiyafungura utwo kurya twinshi ariko iyo ngwara yamuteje kutavuga n'umwana w'iwabo muyoberwa n'ivyo kurya akagira ivyo kurya byinshi kandi mama atavyo kurya yahora akunda. Iyo ngwara iravuga turajana kwa muganga ku badogiteri birananirana abo badogiteri baravuga ati nimujyana ahandi kweterana ubu rero agomba ko azopima yakize hamwe azoshika hariya ruguru bakavuga ati vy'ukuri hari Imana ibohora kuko mama ubunya ndashobora kutambuka kugera mu ngata umuntu amufasha. Yesu ahabwa icyubahiro. Amen. Dukomere amashi umwami wacu Yesu. Imana irahari kandi irakora. Tugomba dusenge dukubita abo bazimu. Nyakubita abazimu ndahamagara Imana ya repentance ndi mu mavuta Nduwimana Joseph. Yesu nashimwe. Nari kwa ukuguru kwaje kwija mu nyene kurabyimba. Wewe ni wawe wako minduru. Nukuri kosa. Sinashobora kwitambuka na je nyene. Yari nduru udashobora kumuhoza. Kubono nusidavyeme. Nyereka cyane gikomeye. Mwami Yesu niwe kweli. Nezerejwe no guhamagaza imbere y'ikoraniro ry'Imana kugira ngo mvuge ubukuru no gukomera kw'Imana. Shima Imana yandinze urupfu kuko Satani yarahagurutse mu muryango wanje agiye gufata taxi ngo aze kundaba nanje iyo ndi muri Prince Elja kumbure umushoferi yari karamuzana nawe yari undi muntu acarabloka imodoka arayugara yose acamugwa ngo hagarara ngaho ugendere muje kuzana abandi bantu. Abo bantu abona yinjiye mu mpangu kundi umuntu agiye kubahamagara ntiyamenye kumbure ngo bimeze ubu ariko yumva umutima utera kumbuyo nawe asanzwe amenyereye ibintu by'imodoka carayiborokora acasohoka yiruka ariko arashika ngaha yegera kate ahura agira akazi nyine mu mwaka wa Prince Elja acahura n'imodoka nayo ifunga ifiriye imbere yiwe aho kwibaza no kwiyumvira sinzi nyene umutima ugarutse urambwira ngo nijyaja mu mukozi w'Imana yagera kuvuga mu ijoro rya bonani yuko Imana iturinze urupfu mu muryango muri uyu mwaka wose Imana ntihabwe icubahiro. Amen. Irakora ibyajambo rirema nyene irarema nimutse mwumva amajambo umukozi w'Imana babwiye ngo yacakire hama ngo yagendere muze mwibutsa uhoraho ati hari ico wavuze. Yesu ashimwe. Rero nanje mpagaze ngaho imbere yanyu mvuga ibyo Yesu yabwiriye. Jewe nafashwe n'ukuguru hanyuma hari dimanche tutangura kuzimba sinamenya icyo kuvuyeko hama hageze kuwa gatatu makutimba niho na telefona umukozi w'Imana arambwira ngo nuze ku rusengero ndagusengere
shitse ukuguru kwavyimbye kungana mpuze nta kirato nashobora kwambara, naje ngaha nambaye ikamba mbiri, ariko bamaze kunsengera baransengera, Yesu angirira neza, turaza turasenga, arambwira ngo bahejeje usubire bagusengere, ndataha. Bukeye mu gitondo hari ku munsi wa kane mbona ukuguru kwatanguye kuvyimbuka, kuwa gatanu ndagaruka barasubira baransengera, Samedi ukuguru kwari kwatanguye kuvyimbuka, nta kinini cyo kwa muganga nafashe, nta na kimwe, n'amasengesho yo ngaha yagishije n'abakozi b'Imana basengeye, ndakira ubu kuguru kumeze neza, ubu ndambaye ikirato, nta ngorane n'imwe mfise. Ndashimira Yesu kubumwe yagiriye neza akangiza. Yesu nashimwe. Dukomera amashi umwami wa Kristo. Basengera nabo kugura ingene kwangana kwari kwajeje umusozi, kwari kumeze nk'umusozi kuva hasi kugera mu ivi, kwavyivye kandi mu kanya gato, apana mu misi. Umunsi umwe turavyimba wamenga n'igipurizo. Imana irahari. Yesu nashimwe cyane. Shaka basamoya Imana moya imbera amashi cyane. Nashimye abamagaze ngaha. Je ni mushasha irigize kabiri, ariko mugabo yamaze kubona ukuboko kw'Imana. Kuba naramenye no ngaha gusa nishimye cyane muri hagije. Bandoze utagira ubwenge, kutamera n'umuntu, bandoga gusara, ariko Imana igumye bandanya irakomeza, n'ubu kandi afite ubwenge bukwiye, sinigeze nsara, narabonye ukuboko kw'Imana. Ariko pasiteri arasenga ku iradiyo, ajya Samedi urucari dimashe saa 10 agitera gitakura saa 8 kyamana ndacumvirizo kandi muramufasha no kugira ngaha ndamenye namenyeye ku iradiyo. Kuwa gatanu ndwi yahera yiheze kiretse iheze yiga ejo naraje ndazimira gato ibisi yakoze kwibarabara kimbandanye njana kuri kotero nagati mwana niko ndagenda siho narumva ko abantu ndiko ndaharenga none ugiye cengi ahantu repantasi, none ko twamaze kuharenga bona nkusha bigenda gute. Jewe nashikana urukire ngaha bacabangiza ko ari ngaha ivuga toyi cyamazuma cyarajya kuri station acamira tujagana gutabukane no guca amahera menshi. Jewe kugenda gatoyi kureka maguru kubera utahazi ushikira abatakisivero bagutware kandi ntibakuzimbe. Urumva Imana ahigera n'abantu baranakurangira na aderesi neza ukamererwa neza. Cyafata umutakisivero tunagati jengi abantu kuri pantasi tarwo gisengete kujya abantu bose barahazi mukarenga ndashize cyamanyana ngaha wene data nataka gufashwa n'ishika ngera n'isaha numva kumera neza. Imana yaramaya ngoro umutima wanjye kandi Imana ibandanya uko nyene. Imana ibamperumisha. Komera amashi umwami wa Kristo. Bazobandanya bahamenya mu izina rya Yesu abantu bose. Yesu nashimwe kandi ndabara mu James mu izina rya Yesu Kristo. Abakunda Imana mugomera amashi mbyumva. Mananje magaze ngashima Imana. Nari kwa ukuguru kwaje kwijana kwa nyene. Kurabyimba. Wewe ni wawe ndi wakomindoro. Nukuri kosa. Kwa gatatu. Umwe yakomindoro atagatambuka. Mana yo mwijuru. Neza katangaje sa numiwe uyu mwana bas Imana muyireke vuka ukuguru kwarinjanye buri munsi kwarabyimba, buri munsi kila minsi mu kwicenda ukwezi kw'icenda kugeze nategerezwa kuja mu bitaro kandi bategereza kukubaga. Haleluya. Agomba aje kw'ishuri
mu mwaka weze twaraje twari gutangura itariki indwi itariki zitatu z'ukw'icyenda nyine niho nacefa nasubiye ku ishuri ngiye gukora amayegizami kandi bavuye kumbaga ubwo nyine igice cyose cyarahenze ntagiye ku ishuri n'ubu turatanguye amashuri kuwa gatandatu niwo kwamfashe turi mu masengesho twaraye ku ishengero bukeye mu gitondo mbyuka mbona kwabyinze ari kunini dimanche baransengera birahera ndagenda byuka mu gitondo kuwa mbere ndaja ku ishuri mvuyeyo mu ijoro kurabyimba kurambuza amahoro sinigeze sinzira kuwa kabiri sinaja ku ishuri no mu ijoro birashoya biranga uja kurabyimba kuzana ibintu imirongo umenga ni utuntu tw'imirango ivi ryose rirabyimba gushikaho n'ukuguru jeje nyene n'ubwenge wamenga bwagiye wamenga sijewe ariko ubu naraje ngaha baransengera sinashobora kwitambukana je nyene yari induru udashobora kumuhoza kubono nusi ndavyemera nyereka cya gikomere mwami Yesu niwe kweli uyu mwana uyu yarakomye induru uwo munsi nanjye ndagira ubwoba ndabura icyo mfata ndamukuye mu biro ndamusengera ndamujyanye abasenzi ngo bamusengere babandanye gusengera ndaja mu biro biranga kuboroga guikubita hasi gutembagara ndapfuye induru byaradusize twarasenze Imana hafi isaha yose nk'isaha irenga ndababwiza ukuri Imana irahari mu bireke itako ryozumva hose baguma babaga guhera ino harabaze n'uruguma rusatuye ngakugera ino n'urumva ko yagomba kuba ibyari byo kuwa gatatu byo kwari kuguca ariko wa kabiri igitero wa gatatu yaje nigitangaza ari bintu kivuga Nshimira Imana ko dushitse kuko bariko baransengera ngaho ako kantu kaguma kabyimba ruraba runini dushitse muhira ubwo nyene nararyamye gatoya nabyutse nsanga hapasutse ndumva amahoro adasanzwe kandi uwo munsi ijoro nararyamye ndasinzira kandi bukeye twaraje ngaha ndababwira ati muri bajaje barambwira wowe urashobora kwicara je ndicara aho bitugende nashitse ngaho bajaje dushikana aho nditambukira ubu ndashima Imana prema ko nasuye mu bitaro muri uko kw'icyenda Imana ni hamwe uyu mwana ava imwana aho bose yahuye n'izo ngorane ava imwana bamurogera imana Imana irahari Yesu ni Imana uzogume kuri Kristo Yesu urabona ko ubuzima bwawe iyo ataba Yesu ukuguru baba baraguciye kure umunsi wa kangahe ibintu mbonye ndasubiye gukunda Imana no kuyubaha kweli ndasubiye kuyubaha cyane Hallelujah. Amen. Ndashimira Imana kuko yatumye yasabye Imana maze kunyishiramo ibiri bizeye ko n'ubundi izobukora amashi menshi ku Mwami Yesu iyo mitwaro itatu ibiri maze kwishurwa Imana ishimwe Yesu ashimwe Amen. Yesu ashimwe cyane Amen. Yo ikintu ngiye gushimira Imana ni ibintu bine ni byinshi by'Imana yakoreye ariko hariho bine bikomeye cyane muri nto kwirengagiza kandi nibyo mu ibanga ry'iwanje n'Imana si ngombwa ngo nde kubivuga ariko nje gushimira Imana irabizi nayo ndabizi ibintu bibiri iramaze kubishitsa ariko kimwe ntiragishitsa muze mumfashe gusenga Imana kugira ngo gishitsa niyagishitsa
nacyo niyo nzobora gushima Imana kandi nzoca ndakibabwira kugira ngo mumenye icyo mwasengeye. Ikindi nacyo kigira kane, maze iminsi ndi muhira waje wanje yagera kure cyane ariko Imana yamukirira ubunini bari hano. Ibyo nzajya gushimira Imana muyimpera amashyi. Mukomera amashyi. Haleluya. Amen. Mpagaze nkashima Imana. Nari mfite igitero nararyama mu ijoro nkavyuka sanga ku kuguru nakomeretse. Ariko kuva mwarimu wari vyasengeye ubu vyaraheze ndashima Imana. Amashyi meza. Ndishima Imana. Nahuye n'ibigeragezo byinshi mfise imbanyi y'umwana. Nahuye n'ibitero byinshi ariko Imana yarangwaniriye ndamuronka amahoro. Imana nihabwe icubahiro. Amen. Imana yakoze cyane. Intahe kuri bibiri Imana yankoreye nayo kwa kuguru bashimira cyane umukozi w'Imana Justin yansengeye cyane ukuguru kwari kwisanye ukuguru kwarambabaza cyane mu nyuma mbwira amaze kumusengera bavuye haza akantu karaturika kuje kuravyimba hamaze guturika gisa mu masengera cyane arasengera harageze igihe turamuhambuka nyuma kurakira kwarakize kumeze neza cyane Yesu amuha amavuta menshi amaze gusengera. Kigira kabiri naco icya kabiri ndashimira Imana yangarukanye ibintu byanje abantu bari banyivye mugere naraje ndabimubwira arambwira ati wizeye Imana ko bigaruka byaragarutse byose ubu ndabifise byari byamaze no gushika ruguru Igitega wari yarushikanye Igitega bashobora bati wabwira ngo ukoresha imiti ngira miti nkoresha nasenze Imana yamwungere mugere ngo mugere nawe ndi Pastor Joseph Nduwimana ato mugere uzomutwere nzombereka muri aho ubabwire batse kuturaba ko bashaka kutubona nibanyaruke none baze kuraba Imana yacu. Uyu muntu mwijoro baraje barugurura ibintu iyo biri aho byugaranye barugurura barahenga n'abantu bari bacunze aho hantu bavuga ko ari uyu muntu abatumye barabipakira na taxi baragenda ntibigera bamenya umuntu yabipakiye ntibigera batora n'ikintu na kimwe ariko twarasenze aje kubitubwira turavuga ati reka dusenge Imana ariko ikintu Imana yakoze kimwe yakoze mu buryo bukomeye cyane. Mu nyuma tumaze gusenga barashoboye kumenya plaque z'imodoka yabitwaye mugo ntibari baza yiba aho urazi rimwe na rimwe hari n'igihe abasumi yo biba bahindura n'amaplaque bagakora ibintu bagakoresha n'izitagikora ariko Imana yo mu ijuru yarabitunganije imodoka iratinda irafatwa hanyuma iyo modoka barabikurikirana gushika aho bibone ko urumva biza bigeze Igitego kumva Imana itahari. Imana mu bitako turengera byose biragaruka tuduze cyubahiro cy'Umwami Yesu ugusenga guhindura ibintu kandi Imana uyu munsi itugarukanira ibyo badutwaye byose. Haleluya. Amen. Anje gushimira Imana ku bintu yankoreye. Je muri iyi minsi nakwaye ingamba zikomeye. Jewe ariko imuhembe muzishaka kunyirukanisha mu kazi. Jewe mu kazi kane sinigeze mbaho ntunganiwe naguma numva umutima ntameze neza kugeza aho nshaka no gutaha kubera imuhembe kuzikodera mu kazi. Naje ngabaransengera Imana irantabara. Imana rero ikintu yankoreye yankuye kugasuzugura imbere y'abantu kandi nari mugasho mpunzwe Imana yantabariye Imana imumpere amashyi. Amashyi ku Mwami Yesu yagutabaye. Jewe mfise umunezero udasanzwe wo gushinga intahe. Jewe nahora inywa inzoga nyinshi kandi namuziriza yadandaza narazinywa nkama kurarayo. Burya jewe ubu na telefone muze ndabwira ko nakijijwe biranamutangaza ambwira ati Jeff mfise urubanza igihe uzoza nkabona utanyoye n'ibiyeri na bibizo cyaremera neza ko hakijijwe. Burya na rubanza rwarabaye amakazi yarahari yari menshi urubanza ndihangana banasinyoye inzoga biramutangaza
kugeza ahambwira ati je ngomba nzomanuka aho hantu bagiye gusengera tubona n'umukozi w'Imana kweli wewe wazimukarara n'amafaranga ukampa nkaye nka kuyatora kubera nabonye waborewe naca ndamubwira ati akabare si ugafise wenyene ndigira hanze burya umuzehe ayo yaramanutse muri iyi minsi ashika ngaha arambwira ati nkeneye kubona umukozi w'Imana n'uyu ati nuriya arambwira ati nzakugenda mpaka tubona nyasenge asanga ari mu bikorwa byinshi amubwira ati genda wewe bagufashe bari abakozi b'Imana nukuri muzehe baramusengeye bamaze kumusengera yavuye ngaha yemeye ashitse ruguru aravuga ati je ngomba ngende gusengera ahantu ashaka gusengera ahantu mu rushengero bamukura ahantu hagati iyo yarari baramuhamagara bamubwira ibyiwe bamubwira iby'iwanje biramutangaza kuva umuzehe yakijijwe abakozi b'Imana baje kumutemberera bamuzaniye yinuze yaji burya abantu bari bazi yuko tugiye kwa Rwarumye yabafise uwo bagumutse yabaye agakombe baraga ngo muzehe wowe nawe ntukidandaza ziriye ati jewe narahejije yarakije kuri Imana ishimwe abakozi Imana yahanira bemeza mu izina rya Yesu Nafashije. Yesu ashimwe. Amen. Anje ndashima Imana. Ngomba gushima Imana mw'iri joro. Mw'iri joro nahuye n'igitero ku mwana wanje. Nari ndashima Imana mu masaha 5 umwana yari yamaze kumera nk'upfuye. Navuga ati sinza guhamagara mwongere mbanje gusenga ubwanje. Turafashanya n'umutware wanje turasenga. Nari ndashima Imana ko umwana wanje ari muzima. Ndashima kandi Imana kuko nanje ndi mu bazuwe hano hantu. Novuga ko ndi sita mushasha kuko ubundi yari yaragiye nyuma y'iminsi 3 narashoboye gutandava mu isi ariko ndashima umugere wacu ko yahabaye kandi n'Imana imbabare kuba naratevye amakaye ndashimira Justin hamwe na Reveriye hamwe na Regina bari mu bantu bari batumye numva mega sinota gushinga ntaye kuko kumana ariko kubera satana kumanyenga ibitego amaze reka mpe kugenda gushima ikiye mu mutima nzobishitsa no hanyuma Imana imeharizagira kandi Imana ikomeze amashimeshe ku mwami Yesu Mutwani niwe yaduhamagaye atubwira ko arembye kabisa tuca turiruka mw'uwo mwanya kabisa dusanga yapfuye twarasenze nk'amasaha nk'abiri arenga cyangwa hafata icuya kirabira yapfuye yagiye pi ariko Imana iramugarura mu izina rya Yesu erega turafise Imana Shetani n'igituma turondera nuko tumubangamiye kuko arica uwo dukorera nawe akazura ariko azokwama atsindwa kuko yatsindiwe mu ijuru atsindwa ku musaraba atsindwa ku kuzimu no muri mwebwe aratsindwa mu izina Yesu ashimwe jewe harageze muri iyo minsi iheze igikorane ndategura manimisi ngwaye kuko abadayimoni barafise aho baye ntibyoroshe uko jeke akare mu bihe byanjye ari umuntu nkazi abantu b'ababanyi barifuza kubona ahantu binjira bamwe bamwe baraje bavuga ati kumbe hajya ahantu hari Imana ikaze cyane warimwe abazimu bakwiye cyane n'ubu Satani aguma ahagaze ijwi rirashaka kugenda haburi nguvu haza rute rwinshi simbira amazi abona abadayimoni barapfa numva nta kintu na kimwe ushobora gufungura mugabo Imana yarakoze ino bise abakozi b'Imana baguma bamurikirana agira ku kanya ku saha Imana n'ubu numva ndayishimira amazi ukomera amashi umwami wacu uzobazane bose baze kubona Imana yo muri repentance ukomera amashi umwami Yesu Yesu nashimwe manje dushima Imana yagiye ibana naje muri no minsi kandi ndiko ndabona ikiganza c'Imana ku mitwaro yanje imwe iri kwishura ikindi ngo bashimira Imana Satani ntaryamye wari we wese wahaguruka agasenga Imana kugira ngo rwanire mu gikorana cyo kuri ETS Satani yagifuhiye cyane ariko nabonye ntamara kukibamwo ku munsi wa gatanu mvuye mu gikorana ntashe muhira ndihindura yo kuraba ivyo abana barimo pickup yari nkubise kwezi neza ndiko ngena mwibarabara mbona kwitanyegere ikiza guca honzi nabuze Yesu
ikirandengana abari imbere ndetse madamu urahazi warupfuye bose barantangariye ndacugumira ndagira ubwoba ariko Yesu yaranesheje yarangwaniye intambara kubw'ibyo nje gushima Imana nataje bisenoye ariko ukomera amashi umwami wacu Yesu yarakoze. Haleluya, haleluya, shengero ry'Imana. Mungera duhaye umwanya muto ariko reka mushengora cyane uzoza tuguha umwanya ukwiye. Reka byari tariki 3 z'ukwezi kw'indwi niho nahura n'isanganya nahuriweko n'imoto n'imodoka ariko Imana yarakinze umutwe ntiwagwa hasi mugabo naraguye hasi kandi ndababara cyane ndapfa mu bisanzwe kubona mpagaze aha abantu bambonye nibo babishingira intara jewe nari napfuye n'amatangazo yuko napfuye ariko Imana yarahabaye abaganga barakora uko bashoboye bari bambwiye ko bashyiramo icyuma n'amahera yo kugishyiramo ndayatanga ariko ngeze muri bloke uko nakoze inshuro 2 kuko nari nababaye cyane ubu rero icyo cyuma ntacyo bashyizemo bakoresheje ubuhinga bwabo hanyuma amagufa araterana by'ukuri n'Imana yahabaye simbizi icyo noyiha jewe nayisezeranye ko nzoyikorera ubugingo bwanjye bwose Imana nibaheze amen. Cyo kintu kirakomeye cyane. Yesu nashimwe mpagaze hano nshima Imana ko yanyongeye iminsi yo kubaho mpagaze hano imbere y'ishengero ndiko nshimira Imana yo mu ijuru yanyongeye iminsi yo kubaho kuko nanje ndi mu bantu bari bapfuye Imana inzura ndi muzima. Yesu nashimwe ndashimira umwungere wacu atwitaho ijoro n'umutaga nkongera nkashimira abasenzi ba hano ndibuka harabaye ambuteyaje idasanzwe ku bugingo bwanje pasiteri bamwe yabagaruriye mu mabisi baraza bashikaho ndi sinigeze menya abantu bashikiriye ariko ubu ndashima Imana ko nkiri muzima ko nkihagaze hano mumfashe mukomere Imana maso inshuro 2 uyu yapfuye umwanya umwe twaravuganye hanyuma turiko turavugana biracika numva atakivuga kumbe yamaze gupfa yabaye wapfuye ntashobora no gufata telefone ntamagara abantu ati nimwirukanga ajya aha naho mubona umenga bamwe batamenya ibihari ariko hariho abantu turiko turakora cyane Imana niyibizi hamwe n'abasenzi ba hano bariko barakora ibikorwa biteye ubwoba kandi bikomeye cyane barirukanga turafasha mu buryo butandukanye twariha amatike bakariha amabajaja tukakonsoma turiko turasova abantu bafise ingorane zitandukanye Imana niyagushoboza ikaguhezagira uzoze ugira ikintu ukora ku basenzi kuko bariko baratabara kandi dukoresha amanite menshi uwo twariko turavugana mu kanya biracitse mpamagara abantu atiruka bagezeyo basanga ntakivuga na telefone ifise uwundi nawe byamucanze nta bwenge ntakiyamaze gupfa umwanya wabaye munini cyane kugira bamusengere aragaruka ibyo birahera uwundi munsi mbona uwundi muntu ampamagaye asengera hano baguhamagaye ntiyashoboye kukubona mugandungikiye message ko kabaye mpamagara abandi bantu nari ndungitse gusengera mu Kanyosha bagiye ndabagarura muri bisi bari mu nzira ati kata uwo ntarembye gusumba banza mwiruke gutabara hariya bururutse amabisi fata abajaji fata amatagisi mwirukange musove mwiruke hariya barirukanga basanga naho kabaye ariko Yesu ni mwiza cyane baramutabara barasenga Imana hamwe n'ubushobozi bw'ijuru Imana iramutabara nico gituma uyu munsi ashima Imana Kristo Yesu ari ku ngoma kandi twegera Imana nayo izodutabara Yesu nashimwe Yesu nashimwe kandi hama nanje mpagaze nganshimira Imana jewe ninjiye ngaho ngwaye igitero c'abadayimoni gikomeye cyane ngira ngo noba naracanduye mvuye mu nda kwa mama wanje ahantu hose nagenda gusengera no mw'ishengero nari mazemo igihe kirekire bari barasenze barananiwe nca ndabifata ibisanzwe mugabo maze kwinjira ngaha hantu ndaza tubonana na mungere yakize kunshira ku kuboko
abadayimoni baca batangura kunkubitira imbere yiwe, hanyuma bamaze kunkubitira imbere yiwe abasenzi baca baranterura baja kunsengera. Bantu b'Imana ngaha narahabonye Imana, nimuyimpera amashi yankoreye ibitangaza narabuze kandi cyane. None Imana ihezagira umukozi w'Imana mungere pasiteri n'abasenzi bo ngaha, Imana izobaha iherezo ryiza. Hanyuma ikindi naco nahakanya ari gatoya, ndashima Imana kuko Imana yacu ikora ku rutonde kandi ni nziza. Iyo mfukamwe ndayisaba ikintu ntintebereza kandi n'iki itarama irambikiye. Amen. Yewe ikintu ngira nshikite ni ibintu bibiri Imana yankoreye. Je murazi aho nashinga Intahe nari mpagaze hanye. Urana ko n'ubundi Imana ari yisuye kunshira. Nagiye hepfo mu Imana ntiyabyemeye suri mpagarara aho nari mpagaze. Cyoko mumbona ibaza murabona uko ndi umusore mwiza. Jewe umunsi nigira ngaha nije ngaha mborewe. Narabibonye isura yanjye nyene yasa, ariko mufise utwiso twiza. Je ndashima Imana iriko irankura mu gisuzuguro ntarimo. Je narigira nkwize umwaka wose mpagaritswe ku kazi k'umushoferi kubera izo nzoga nyene, ariko ndashima Imana aho nciye abatware baranyakira. Nongere naramutakambiye ku munsi ugira gatanu, ndavuga ati burya ndarusha naho nsenga ariko ntaravuga. Yo musa nsengera ni Imana yashinyiyerekera. Narashitse umukoresha yangirira nabi, nkicara ntaranywa amazi yashaza yirukana ngambo mbabarira. Mbabarira aho nakurenganije ndakubuza kujya gusenga Imana, mbabarira. Ndavuga ati nanjye mbabarire ko waranshavuze kandi birangeza kure. Ati Imana itubabarire twese. Sharambi atubu rero wewe ngira ndagutonesha akazi kose kabi nahora ndaguha ngira ndaguhindurire Imana ni habi. Imana ari fantastic ku kazi. Wipfuza kwama uronka ubutumwa ku munsi ushobora kutwandikira agasaraba 257 75 36 96 98.